Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije nshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene So na Karutimana Eric mu kiganiro cya Saveur Divine. Turashima Imana mushobora byose urukundo rwayo, yo yatuzigamye ikabana natwe muri iyo ndwi turangije twaganira amajambo y'Imana menshi kandi meza. N'ubu rero twongeye ibakwe ryo gutangura ino ndwi tubanda tuganira ku bushobozi bw'Imana busumba ubundi bushobozi bwose. Imana ishimwe. Iyo niyo teme turiko turaganira ko muri ino ndwi ivuga ngo ubushobozi bw'Imana busumba ubushobozi bundi bwose. Bene data, muri kino gihe muri ino si turimwo harimo ubushobozi butandukanye. Hari ubushobozi bw'amangetengete, hari ubushobozi bw'abapfumu, hari ubushobozi buva kuri Satani, hari ubushobozi buva ku bantu, hari ubushobozi butangwa n'amafaranga abantu baba bafise, hari ubushobozi butangwa n'ivyubahiro abantu baba bafise. Ariko nagira ndababwire ko mu ijuru hari ubushobozi buva ku Mana yacu busumba ubushobozi bundi bwose. Imana yacu nishimwe. Reka dusangire amajambo dusanga mu gitabo c'abami, abami ba mbere. Turasoma amajambo dusanga hariya mu gice ca 18. Abami ba mbere igice ca 18 duhere ku murongo wa 19. Avuga ngo nuko rero numpamagarire Abisirayeli bose bakoranire ku musozi Karumeli, bona bakamenyi babayari uko ari 450, n'abakamenyi ba Ashera barira ku meza ya Yezebeli uko ari 400. Dusimbire ku murongo wa 24. Havuga ngo maze mutakambire izina ry'Imana yanyu, nanje ndatakambira izina ry'Uhoraho, maze Imana iza kwishurisha kurekura umuriro iza kuba ariyo Mana. Abantu bose baravuga bati iyo nama niyo. Dusimbire kandi ku murongo wa 37. Unyumvire se ewe Uhoraho, unyumvire kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wewe Mana, ewe Uhoraho, kandi ko ari wewe ugarukana imitima yabo. Maze umuriro w'Uhoraho uca uratibuka. Imana yacu nishimwe. Twumvise amajambo rero, aya majambo y'Imana, amajambo dusomye muri kino gitabo c'abami, abami ba mbere igice ca 18. Tubonye ngaha ku murongo wa 19 amajambo avuga ingene Eliya yabwiye umwami Ahabu, amubarira ati hamagara bakamenyi babandi wizeye, bamwe bakuragurira buri munsi, babandi 150 yarabazi. Ati na babandi bamwe barira ku meza ya Yezebeli umugore wawe, babandi 400. Nukuvuga bara bose bara 850. Aba bantu bara abantu bamangetengete, bara abantu bitwa ko ari bakamenyi, bitwa ko ari bamuragurira bamubwire vyakazoza. Iki ni gihe umwami Ahabu yari ku ngoma azimiza Abisirayeli, bareka Imana y'ukuri bahindukirira ibigirwamana. Atangura kubereka kubinjiza
mu bizira by'ubuyobe, abinjiza mu gusenga ibigirwamana, bakabumba ibishushanyo bagatereka imbere yabo, akaba ari byo bunamira, akaba ari byo batangira ibimazi. Ivyo bintu bibabaza Imana. Ndetse Eliya Imana iramukoresha ibintu bidasanzwe. Eliya arahagarara avuga ati imvura kuva uno munsi nzosubira kugwa. Ati imvura igiye guhagarara kugwa imyaka 3 n'amezi 6, kandi vyabaye uko nyene. Igihugu cyose cyuzura kibamwe umwumwa, igihugu cyose cyuzuramwe inzara, igihugu cyose kibamwe ibibazo biteye ubwoba. Iki gihe rero niho yaca abwira umwami ati hamagara bamwe bakamenyi bawe baze tuhurire ku musozi Karumeli, ndetse uhamagare n'Abisirayeli bose tugende dusenga Imana. Imana iza kwishurisha umuriro ugatibuka uvuye mu ijuru. Iyo niyo Mana izoba ari ukuri, niyo Mana iduheza ngo dusenge. Ibintu bitigeze kubaho mu isi yose, aho umuntu ahamagara umuriro ukava mu ijuru ugatibuka. Ariko nagenda babwire bene data, Imana yacu ni Imana y'urukundo, ni Imana igira neza. Turavye isengesho Eliya yasenze, yarisenze asaba Imana kugira ngo Imana igarure imitima y'abana bayo, Imana igarura imitima y'Abisirayeli, kugira ngo Imana yerekane, kugira ngo abantu bagaruke ku Mana y'ukuri. Abantu bari barazimiye, nuno munsi hariho abantu bazimiye, kandi Imana irwirerekana buri munsi biciye mu bakozi bayo. Imana yacu nishimwe. Hanyuma rero turabona ngo baca baregerana, baza kuri wa musozi Karumeli. Eliya avuga ati rero Imana iza kwishurisha umuriro izoba ariyo Mana. Ati nimufate mwegeranye ibicaniro vyanyu, mushire igicaniro cyanyu, hanyuma muhamagara iyo Mana, iyo Mana yanyu mwizeye, iyo Mana mufukamira buri munsi, iyo Mana y'ikibumbano yitwa Ashera, iyo Mana y'ikibumbano yitwa Bayali, muyihamagare. Nizo nkingi mwashinze za Ashera, ivyo bintu mwemera nk'ibigirwamana, ivyo biheko mwemera mubihamagare, bizana umuriro utibuke uturire ikimasa muzoba mwashize kunkwi. Haleluya, Imana idufashe cyane. Aba bakamenyi uko ari 850 bose barakorana, uko aba bapfumu uko ari 850 bose barakorana, bagenda kuri wa musozi Karumeli. Abisirayeli bose barorera. Imana nidufashe. Batangura guhamagara ya Mana yabo, barayihamagara, haragera ku mugoroba, umunsi wose ndarirenga ataco irishura, kuko navyo yarishoboye. Imana idufashe. Ayo mangetengete, utwo tuntu mubona Satana abahendesha, utwo tunakangisha abantu, ntacyo tumaze, n'utuntu tuguhenda abantu buri munsi, ariko mu ijuru hari Imana ifise ubushobozi. Hanyuma rero turabona ko byanse yuko hari ikintu na kimwe bigera babona. Rero ngo umwanya wo gutanga ikimazi cyane kera, Eliya ngo hamagara Abisirayeli atabwira ati nimwegere hano kuri umurongo wa 37. Asenga Imana ati ewe uhoraho, ewe Mana yanje, wowe ushobora vyose, ibi nabikoze kugira ngo ugarure imitima y'Abisirayeli, ibi nabikoze ugarure imitima y'abana bawe. Mwene data mukozi w'Imana unyumva, ejo Imana niyo ukoresha igitangaza, umenye ko Imana izoba igikoze kubw'abantu bayo, ntizoba igikoze kubera wewe. Uyu munsi hari abakozi b'Imana batandukanye bikubita kubikiriza, ngo nabavugishwa n'Imana, ngo ni ba profete, kandi ngo bakora ibitangaza. Ntabwo ari abakozi b'Imana bakora ibitangaza, ahubwo ni Imana ibikorera muri bo kugira ngo igarure imitima y'abana bayo. Turabona rero Eliya ariko arasenga isengesho ryiza, avuga ati uhoraho, ibi ndabikoze kugira ngo ugarure imitima y'Abisirayeli bakugarukeko. Hanyuma tubona mu 38 ngo umuriro uva mu ijuru uratibuka. Imana ishimwe ko yumva abana bayo, Imana ishimwe ko yumva abakozi bayo. Mwene data nagira ndakubwire ngo mu ijuru hari Imana ifise ubushobozi busumba ubushobozi bundi bwose. Haleluya. Iyo umuriro uva mu ijuru uratibuka guturira ikimasa.
haleluya. Abisirayeli bose baca bahindukirira imana y'ukuri, bahindukirira imana ya Eliya, batangura kuyisenga, barayihamagara. Imana iri mu ijuru irabumva, ibagirira imbabazi. Bamwe bakamenyi bose ngo acaragenda arabicira ku mugezi, bose arabicara bamara. Haleluya. Imana umunsi zo kwerekana abo bakamenyi, abo badayimoni baguhenda, abo badayimoni bagukanga, Imana izobarimbura, kuko yacikoresha Eliya, iramukoresha. Bamwe bakamenyi bose 850 waragenda kubatwara ku mugezi mu kabande ngo abicirayo. Imana nishimwe, haleluya. Turabona rero ubushobozi bw'Imana, ubushobozi busumba ubundi bushobozi bwose. Umuriro uva mu ijuru uratibuka. Mwene data, nagira ndakubwire uhindukirira Imana, Imana yo mu ijuru. Iki gice ca 18 uragisoma cyose, haleluya, uzobona ubushobozi bw'Imana busumba ubundi bushobozi. Nuko murakoze, Yesu abahezagire abumvise amajambo y'Imana. Muhindukirira Imana ishoboye, muhindukirira Imana isumba vyose, kandi izobagirira neza, izoduhezagira, izodutabara. Ivyo bidutera ubwoba nta bubasha bidufiseko, kuko mu ijuru ari Imana ifise ubushobozi gusumba ubushobozi bwose. Nta kabuza izogukiza, iyo ngwara izoyikiza, ivyo bibazo ivyo bizobigukiza. Uhumure mwene data, Yesu aguhezagire. Amen, amen.